Amahoro barundi barundikazi, turi kw'igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2021, ni ukuvuga turarangije neza umwaka w'ibihumbi 2021. Dufashe kano kanya kugira ngo tubipfurize umwaka mushasha w'ibihumbi 2022, uzubabere umwaka mwiza, ubabere umwaka w'amahoro, ubabere umwaka wo kuroranirwa, umwaka wo gutera imbere, umwaka w'iteka n'itekane. Turabipfurije kugira amagara meza, turabipfurije kuroranirwa muri vyose mu buzima bwanyu ndetse mu miryango yanyu n'ivyo mukora vya misi yose. Nk'abarongozi banyu ba kominote, turipfuje kugira ngo uyu mwaka ugiye kurangira n'uyu buca dutangura utaratangura, tubipfurize umwaka mushasha, ndetse tunabasabire n'umuhezagiro uva ku muremyi wa vyose. Mwakire uwo muhezagiro rero, mwakire umugisha kuko murawukwiriye, kanatsinda mwarahezagiwe. Duhisemwo gufata uno mwanya ego kugira ngo tubipfurize umwaka mushasha mwiza, ariko kandi kugira ngo turabe mu ncamake ivyaranze umwaka w'ibihumbi 2021 mu bikorwa vya kominote. Ni mu ntango y'uyu mwaka nyene aho mwitoreye indongozi nshasha, hanyuma mugiheza amatora twaciye tuja ku kivi kugira ngo tubandanye ikivi aho abo twari dukuriye mu ngata bari bagejeje. Nta nkeka ko bari bamaze kurangura ibikorwa atari bike vyinshi cane, nk'uko twatanguye tubashimira, n'ubu tubandanya tubashimira abo twakuriye mu ngata, nukuri babaye intwari. Turasaba Imana ngo natwe ize idufashe tuba intwari, na cane cane ko intwari imenyekana irangije. None mu kubipfuriza umwaka mushasha w'ibihumbi 2022, tubibutse ivyaranguwe mu mwaka turangije. Mu ntango nk'uko ndabivuze, hamaze kubaho indongozi shasha, twaciye tuja ku gikorwa co gutemberera abanyagihugu benshi aho basanzwe bari. Turabatemberera kenshi, twarabasanze ku mashengero. Novuga ko abatari bake basanzwe basenga amashengero bo twarabatembereye biciye mu mashengero basengamwo, turateramana nabo, turasengana nabo, ndetse turaganira nabo ibijanye n'ibikorwa vya kominote. Ndabakeje rero abashoboye gutera intambwe bagana iterambere twabatumirira, tukaba tunashishikariza ababoneka nk'aho twayaze amasigara cicaro kwibuka ko vyose dukwiye kubikurikiza, ariko cane cane ivyavugiwe mu ngoro y'Imana dukwiye kuvyitwararika. Turatumiriye rero mwese kubandanya mwitaba ibikorwa vya kominote. Nari nkiri kw'isemo rivuga ingene twatembereye amashengero, twarafashe umwanya utari muto dutembera amashengero atandukanye, ndetse turakorana nabo amiga atari make, turabatemberera bamwe, turagenda mu bikorane vyabo, abandi baradutumira mu miga asanzwe, bamwe mu gatondo, abandi ku mugoroba, bamwe mu mihingo itandukanye ngaha muri Brisbane,
amashengero atari make twarayatembereye. Aha nyene nce ndonkeraho n'akaryo ko gukeza abarongozi b'amashengero y'abarundi ngaha muri Queensland. Sinobura kuvuga ko abarundi ari intangarugero muri ubwo mu bikorwa vyo kubaha Imana no gusenga Imana muri kino gisagara. Nta rindi hanga nzi ryoba rifise amashengero nk'ayari mu Barundi, ariko kandi bakabikora mu bugwaneza, naho usanga bituzuye neza, ariko urabona ko harimo akarusho. Turabakeje cane, turabubashe cane, kandi turabasabiye kugira ngo Uhoraho Imana abandanye abateza imbere, abarongozi b'amashengero, ndetse namwe mwese musenga na kare. Ihanga ry'abarundi twamye twisunga Imana, tugashira Imana imbere, niyo yamye ituroba mu gihe tugeze aho umwansi ashaka. Tubandanye rero kwishira mu maboko y'Imana. Turiko turinjira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022, sinobura kubashishikariza gushira Imana imbere muri vyose. Mu bikorwa twakoze si ugutembera gusa amashengero, twaratembereye umugwi w'umupira w'amaguru witwa B-Stars wo ngaha muri Queensland. Nabo kuba bazi, murazi ko bakora ibikorwa vyiza, baraduteye iteka akatari gake, ndibaza ndashobora kubigarukako mu mwanya uri imbere. Twaratembereye umugwi w'intambo z'ikirundi Umuco Club, turaganira, baratubaza ibibazo bitari bike, natwe turonkeraho akanya ko kubamenya, turamenyana, ndetse tunaganira ingene tugiye gukorana neza cane. Ivyo turabishima cane. Mu vyaranze uno mwaka kandi twarakoze inama ya bose, ahubwo si imwe gusa, twakoze inama 4 muri uyu mwaka. Mu kwa gatatu twakoze inama yabereye hariya Green Bank, mu kwa gatandatu turakora iyindi nama, no mu kw'icenda turakora iyindi nama, no mu kw'icumi turakora iyindi nama ya bose. Ni ukuvuga twakoze inama 4 zihuza abarundi bose bo muri Queensland. Tubaye dukengurukiye abitavye inama, tukaba tunashishikarije nawe usanzwe utitabira amanama ya bose koza urayitabira, nukuri nta gihombo kirimwo. Aho utabigenjeje neza mu mwaka w'ibihumbi 2021, ndagutumiriye uzobigenze neza mu mwaka w'ibihumbi 2022. Turashimiye cane ababandanije batanga intererano y'abanyamuryango, amadolari 5 twumvikanye gutangwa buri kwezi, hanyuma akaba ariyo madolari 60 mu mwaka. Abatari bake barayatanze, ariko kandi hariho n'abandi benshi bataranyugwa n'ubu butumire. Nukuri turabashishikarije kubandanya mubikora, kuko ibitari bike biraranguka kandi biroroha biciye muri intererano. Twarashoboye kwishiriraho amategeko agenga urubuga rwa WhatsApp dusanzwe duhurirako nka communauté. Iki ni igikorwa c'iteka kandi ciza, cakuyeho amatati menshi yakunda kuba ariho, ugasanga ni biragoye kugira uko umuntu avyifatamwo atategeko turishiriraho. Ubu humura, noneho twarayashizeho kandi turayumvikanaho, araturongora, kandi ndabona ko afashije cane. N'uyatirimutseko biroroha kumukebura, kuko umwereka icazi mumvikanyeko. Nkabandanya nshima cane ko abatari bake turabakurikiza kandi bigenda neza cane, ndetse nkibaza ko mu mwaka uza hoho bizogenda neza cane. Mbanje kugeza ngaha, ndifuza kubanza gutanga mpore cane kubahuye n'ibibazo bitandukanye muri uyu mwaka turiko turarangiza. Umwaka w'ibihumbi 2021 ntiwabaye umwaka gusa w'amahoro n'umunezero, harabayeho ibibazo bitandukanye, ndetse ibisanzwe hariho n'ivyari bikomeye cane. Hariho
nk'ababuze ababo, turabandanya tubihanganisha. Nukuri mu muryango w'abarundi ngaha twarabuze, twaragize impfu zitandukanye. Ntitwovuga ngo ntitwabuze, oya, byarashitse, twarabuze. Hari ababuze ababo, ndabakuze, abato n'abakuze cyane, ariko kandi hariho n'abababuze batari ngaha muri kino gisagara canke muri kino gihugu, nabo nyene turabihanganishije. Si ivyo gusa, hariho n'abahishije amazu yabo. Ivyo ni ivyago novuga ko bihambaye cane. Nukuri turabihanganishije cane. Ivyo byose ni vyabaye mu muryango, kandi mu gusozera umwaka novuga nti Imana itwumviye biherane na 2021, kugira ngo Imana iduhe inema yayo, ubuntu bwayo, twinjirane muri 2022, iziturinde ivyago nk'ivyo. Tubandanyije tugenda rero ku vyaranze umwaka w'ibihumbi 2021. Mu kwezi kwa kane twaragize umunsi mukuru w'imico kama n'akaranga k'abarundi. Itariki 17 z'ukwezi kwa kane niho twagira uwo munsi mukuru, wabereye muri Peace Wise harya Irogani Central. Uwo munsi mukuru witabwe na benshi kandi wagenze neza cyane. Abitanze mu buryo butandukanye kugira ngo uwo munsi mukuru ugende neza, ego twarabashimiye. Ariko turangiza uyu mwaka, ndipfuje kuvuga kandi nti mwarakoze cyane, uko mwabikoze neza mu mwaka uheze, n'uyu mwaka uza reka tuzofashanye bigende neza cyane. Mu kwezi kwa gatanu twarakoze inama yahuje inararibonye z'umuryango w'abarundi ngaha. Abatari bake twarahuye, ndetse turashobora no gutora abahanuzi batatu baduserukira, ku buryo uwogira ikibazo uwo ari we wese atobura abo yitura, abahumure, abantu b'inararibonye mu muryango w'abarundi. Harimwo abantu batatu bizewe, bavuga yuko bashobora no kwagura uyu mugwi mu minsi ya hagufi. Umutama Pastor Salvatore Bizumuremyi yarizewe, na Mutama Ezekiel Ntimugura n'umuvyeyi Marie Rose Nahimana barizewe mu bikorwa vyo guhanura, ndetse bakaba bohanura n'ibijanye n'ingo, ibijanye no kubaka hagize ikibazo. Ivyo vyose turabishima kuko ubu bigenda neza cyane. Subira inyuma mu kwezi kwa gatanu hataranagera, twarakoze ibiganiro bitari bike, tuganira n'imigwi itandukanye y'abarundi ngaha muri Queensland, mu buryo bwo kubaka communauté imwe nziza, tuvyumva kumwe. Twaragerageje, nubwo munsi y'izuba bitazigera vyoroha ko twese tuvyumva kumwe, ariko twari twagerageje kubonana n'abatari bake mu migwi itandukanye. Ntahisemwo, si ngomba ko mbandanya ndayivuga, ariko abenshi, abiyumva muri communauté, abatiyumva muri communauté, abiyumva ko bari kure, abiyumva ko bari hafi, abiyumva ko bemewe n'abatemewe, twarabahaye umwanya turaganira. Bari bafise intumbero n'umugambi wo kuhava begera, baregeye, abandi bazoza baregera ni buke buke. Nari navuze ko nshobora kugaruka ku mugwi wa B-Stars. Ndagarutse nkeze umugwi wa B-Stars, umugwi w'umupira w'amaguru w'abarundi. Turawukeje cane kwiteka watwambitse, cane cane igihe utwariye umudare wa champion muri ligi yiswe Q League muri Queensland. Turangiza uyu mwaka, ndifuje gutanga iryo ganuke mu kubakeza. Turabakeje cane, kandi si ivyo gusa, ndibuka ko twashoboye no kuba twarabahaye n'akamverope kabashimira mu bikorwa vyiza vy'iteka
bakoze, sibo biyambitse iteka gusa, bambitse iteka abarundi twese. Twarashoboye ntaragenda kuri ico gikurikira, reka nkeze kandi n'ugwaruka rw'abarundi muri Queensland ruhagarariwe n'umurongozi wabo Jonathan. Nukuri tubakeze cyane, barakora ibikorwa vy'iteka cyane. Uyu mwaka turangiza turabakeje cyane, turabashimiye ku bikorwa vy'iteka bakora, bakomereze ngaho imbere, ni heza cyane iyo turavye urwaruka rwacu. Hanyuma twarashoboye gutemberera muri Adelaide, turaganira nk'inshuro nka zibiri, turaganira n'abarongozi ba communauté ya Adelaide, ndetse n'abarongozi batandukanye. Twabandanije tuganira ku buhinga bwa WhatsApp, ku magroupe, abari abarongozi ba Newcastle, ba New South Wales canke Sydney, bo muri Melbourne, abo muri Perth, ndetse n'abo muri Adelaide. Twabandanije tuganira kandi biraboneka ko umuryango w'abarundi si muri Queensland gusa, ahubwo twasanze hariho networking nziza ngaha muri Australia. Yobandanya uko, ndazi yuko ubumwe atawe bwigeze buteza ubukene, ariko ubumwe nizo nkomezi zacu. Tugeze mu kwezi kwa gatandatu twaragize umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi. Umunsi mukuru wabaye uw'akarorero, ukaba wemejwe na Logan City Council yuko wabaye umunsi mukuru mwiza w'akarorero. Umunsi mukuru mwiza w'akarorero wari witabwe n'abategetsi batandukanye, ariko uwo nshimye gucaka akarongo ni umukuru yari yaserukiye Logan City Council, Theresa Lane, Councillor Theresa Lane yarashimye cyane ingene uwo munsi mukuru wari uteguwe. Ce ndonkeraho akaryo ko gukeza cyane warasanzwe arongoye abakenyezi muri ico gihe, Dafroze Ndikumana, umukenyezi Dafroze Ndikumana. Turamukeje cyane ku buryo yashoboye gukorana n'abandi bakenyezi bagategura umunsi mukuru ubereye cyane nk'uyu. Siwe gusa, komite yose yateguye uyu munsi mukuru turabakeje cyane, ndetse si komite gusa, abakenyezi bose bo muri Queensland turabakeje cyane. Nukuri murashoboye, nkuko icivugo canyu cabivuga ngo abakenyezi turashoboye. Nukuri murashoboye. Tugeze mu kwezi kw'indwi, twaratanguje igikorwa projet ya Twige Ikirundi, yashoboye gufasha abana benshi kwiga Ikirundi, ndetse n'ubu ibandanya. Abana bariga rero Ikirundi guhera ubu. Uwo ari we wese ashoboye, afise umwana akaba ashoboye kumuzana, umugambi wa Twiga Ikirundi urabandanya, warashizwe mu ngiro. Tukaba dufise abarimu babidufashamwo, tukaba dukengurukiye cyane abarimu, ku by'umwihariko mwarimu Protazi na mwarimu Vianney. Turabakengurukiye cyane, ariko kandi n'abavyeyi turabakengurukiye cyane ingene mwitanga mu kuzana abana banyu muri izo nyigisho. N'abataratangura kubikora turabashishikarije cyane kubandanya mubikora. Inyuma y'umwaka mushasha izi programe zizobandanya. Mu kwezi k'umunani twarabandanyije ibikorwa bitari bike byo kuraba abagize ibibazo. Hariho abari baragize ibibazo bitandukanye, ari naho uzusanga kagatererano kagira ico gafasha cyane mu buryo busanzwe. Hariho abacu bari babuze, twarabatembereye. Hari abo muri management twarabatembereye. Hariho abari bagwaje twarabatembereye. N'ibitavyo tudashira ku ma WhatsApp canke ngo tubishe ku mafoto mu bibone, ariko abarongozi baba bakoze, baba babashikiriye rimwe rimwe, bikaba ngombwa ko babakora mu ntoke. Ubona yuko iminwe itari iri yonyene ntaco ikora, kandi ubundi nawe ngo intuntu isunikwa n'intore. Ubu rero turabakenguriye cyane ingene twashoboye gushika kuri iyo miryango yari yagize ibibazo muri
muri uko kwezi k'umunani cane cane, ariko no mu yandi mezi vyagiye bikorwa. Mu kwezi kwa 12 twarakoze amatora y'abakenyezi, hanyuma haratowe umukuru w'abakenyezi akaba ari Cecile Nikuze nk'uko mwabishikirijwe. Ubu tugiye kurangiza uyu mwaka dufise umurongozi mushasha w'abakenyezi. Nibaza ko je ari mushasha n'amaraso mashasha n'imigambi mishasha, nimwamufata mu mugongo ndazi ko bizogenda neza cane. Ubwo rero igikorwa twari twapanze kurangiriza k'uyu mwaka kwari gusangirira hamwe nk'uko vyari vyateguwe kuba mu ndwi yarenganye, ariko kira noneho twarumvikanye ko ivyo tutakoze twavyibikiye, tuzoba turarya, tuzoba turabonana, tuzoba turaterama, ni ikirere caba ari ciza. Nipfuje kurangiza ndabashimira cane mwese mu ntererano yanyu ya buri umwe wari we wese mu muryango w'abarundi muri Queensland. Uyu muryango ni uwacu, tubandanye tuwubakira hamwe mu bumwe, mu gufashanya, tubandanye twerekana urukundo, tubandanye twitabira ibikorwa vya communauté, tubandanye tubiba urukundo, urwanko n'amacakubiri ntibivugwe hagati muri twebwe. Ijambo ry'umwaka w'2021 mu ntango ryari tugabanye amajambo ariko ube umwaka w'ibikorwa. None rero niba utabishoboye kubigenza neza, usaba Imana imbabazi maze utangure neza uyu mwaka w'2022 twinjiyemwo, aho wicaye uhirihe mu kwirukanka. Niba naho Imana yagufashije ukaba warabigenje neza, aho Imana nihabwa icubahiro n'amashimwe, nawe turabigushimiye. Ca wongeza rero inkomezi kugira ngo muri uyu mwaka uje w'2022 ni umwaka w'imigisha. Nico gituma atakindi mfise no kwipfuriza n'imigisha. Umwaka w'2022 nta kindi, ni umwaka w'imigisha. Imigisha mu bikorwa vy'amaboko yawe, ni ukuvuga ivyo ukora vyose Imana izibihezagire. Umugisha ku ruvyaro rwawe, Imana iziguhezagire. Umugisha mu vyo ukora, umugisha mu vyo urangura. Ndakwifurije umugisha muri vyose. Hanyuma nkaba kandi ndagusabira kugira ngo Imana izikurinda abansi, izikurinda amajambo mabi. Ukwipfuriza umuvumo Imana iziwumusubizeko, ariko wewe uze wakire umugisha uvuye ku Mana. Abatwipfuriza inabi Imana izibasubizeko, twebwe twiyakirire ineza. Turabahezagiye cane, turabasabiye umugisha mu banyu no mu vyanyu. Umwaka w'2022 uze ubabere umwaka mwiza w'amahoro, w'ukuroranirwa mu vyanyu, mu banyu no mu vyo mukora vya misi yose. Umwaka w'imigisha. Bonane.